dushimire cyane Marahaba Center yagize ico ciyumviro, dushimire abamufashe mu mugongo, abashikiye kino gikorwa ntikirahera kirabandanya, ariko kandi murabona ko mu mezi makeyi tumaze twiga hariho byinshi tumaze kungura kandi bishobora kudutunga. Umwuga wo gucapa urashobora gutunga abantu naho ngaho iwacu mu Burundi bitaramenyerwa cyane. C'est pas une relation où c'est une organisation qui donne l'argent à d'autres organisations, c'est un partenariat qui a mûri, qui a grandi, qui a évolué. Ça a commencé par une prise de contact il y a 3 ans. En 2023, nous avons eu un événement ensemble sur le terrain de chez Watuti, ceux qui connaissent, un concert qui a eu la participation de certains membres de la SEZ qui travaillent globalement à Stuttgart, qui étaient venus là. Ils étaient là pour l'événement. Cette année, il y a eu un grand concert organisé à Stuttgart, là où il y a le siège de la SEZ, organisé par Marahaba Center, et le chanteur principal c'était Andy Noir, que vous connaissez. Un développé qui aide à sous-développer, c'est une relation personnelle, organisationnelle, c'est un partenariat. Et je suis très heureuse pour le projet qui a été lancé au mois de juillet par mon chef Philippe Rai et Mona Hassavala qui était en visite au mois de juillet. Et ce projet-là fait partie de 10 projets qui ont été financés sur l'année financière 2023. Et c'est un projet qui est particulier parce que normalement nous avons 3 thèmes qu'on aborde pour notre ligne de financement BEVAT. C'est la sécurité alimentaire, la création d'activités génératrices de revenus et également le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Ça, ce sont nos lignes normales avec quoi on travaille. Mais ce projet est tellement particulier parce qu'il fait intervenir l'art et la culture pour les personnes vivant avec handicap, ce qui est très innovateur, on va dire, parce que ce n'est pas ce qu'on connaît dans le monde de la coopération au développement. Et j'ai pris la peine de regarder pour cette année le mot d'ordre international pour cette journée internationale de personnes vivant avec handicap, c'est amplifier le leadership de personnes avec handicap pour un futur plus inclusif et durable. Et si vous regardez le titre de ce projet, donc moi je pourrais dire que Marahaba était en avance d'une année sur le thème de cette année. Alors je tiens à remercier beaucoup M. Chabal pour sa collaboration, mais également pour tout ce qu'il fait ici au centre, et même celui qu'il y avait avant, et nous l'assurons d'une collaboration future, bien sûr, qui est basée sur un partenariat et non une relation de supérieur et d'inférieur. Et j'espère aussi que pour les personnes qui ont pu participer à ce projet, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes avec handicap, que c'est un espoir pour de meilleures horizons pour eux-mêmes parce que c'est inclusif, c'est des personnes qu'on oublie parfois dans notre société burundaise. Et j'espère que ce projet leur fera ouvrir des portes que peut-être ils n'auront pas pu avoir ouvertes avant. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Tugere mu kirundi gato bavuga kunya mazuru mugabo ntacyo mwumvise neza ko ari iyo nayo akaba ari ishyirahamwe mpuzamakungu ryamukariya mu gihugu cy'Ubudage. Iyo leta rero numvise igoye kuvugana n'abasuzuma music kugira ngo bashikire mu ngiro uno mugambi wo gufatanya ibikorwa n'umugambi bise wo gushikira abantu bagendana ubumuga. Reka mwasha kuvuga muti none uwo mugambi wakoreye kuri bande, wakoranye na bande? Reka twumve icyo bita témoignage z'abanyeshuri cyangwa abantu bakoreranye n'uno mugambi. Turafata maximum 4 nk'abadamu 2 n'abagabo 2 hama cyo tubandanya. Sinzi na mukuri ntiyaje gusabwira ngo avuge amajambo menshi no gushimira Marahaba n'aba partenaires ba projet kuko biyumvire kuri no projet, kubashimira cyane gose, murakoze. umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye tumukorane ngaho neza.
hanyuma ku bijyanye n'ibyo turiko turakurikirana na jewe nsanzwe ndiko nkurikirana ibijyanye n'ibyo gucapa repentire ibintu by'igifaransa nk'uko bagiye barabigaruka ko ubwa mbere bwobwo dukengurukira cyane cyane Monsieur Shabani nabo bifadikanya bose, tugakengurukira cyane cyane n'Imana yagiye imushyiramo icyo cyiyumviro kugira ngo yiyumvire na cyane cyane no ku bagendana ubumuga bwose atana bamwe bakumiriwe. Nk'uko bisanzwe ibikorwa kenshi na kenshi muri marahaba ngira ngo mubiravye nibyo byivugira, mwabibonye mucinjira ku bijyanye n'ibyo twakurikiranye byinshi mwagiye murabyibonera aho mu rugo ngira murabibona yuko ari ibintu atacyo bibaye biteye igomwe. Mu bijyanye n'umwuga uwo ari wo wose hama hariho umuntu agufata ukuboko akakwinjiza muri icyo kintu, kandi kenshi ukigitangura ubona umengo ni ikintu kidashoboka, ariko twasanze ibintu byose kugira bikunde bisaba ubihe umwanya, ubihaye umwanya nabyo birakwitaba, ibintu nabyo ubyimye umwanya biraguhura. Rero nta byinshi nogenda ndababwiye. Nyuma uza kuvuga aridondora amazina yiwe yose, full names, nom et prénom. Nitwa Kwizera Amos, sanzwe nkurikirana ivyigwa by'umuziki ngaha muri Marahaba Art Center. Ikintu ca mbere numva no basaba mu ntize amashi, komera amashi abantu bose bafashije kugira ngo tugere iyi saha no kubyo tugezeko. Jewe kugeza uyu mwanya mpimbawe cyane no kuba mpagaze ngaha, by'ukuri naranezerewe cyane mu gihe ntarindi ngo do yitwa uku, numva bavuga ngo do re mi fa sol la si, ntazi ibyo ari byo, ariko ubu by'ukuri ndashoboye kuvuga amanota, ndashoboye ndafise nosyo ku bijyanye n'umuziki, gitari, piano, by'ukuri ndamaze kugira icyo nshoboye kuri ibyo. None rero by'ukuri sinzi ukuntu nabivuga, kuko ubwa mbere narifuza kubimenya. Benshi mu bagendana ubumuga turafise impano, ariko turabura aho tuzigaragariza, turabura aho duca kugira ngo dushobore kwerekana impano zacu. Ariko Marahaba Art Center yaragerageje kudushyira hamwe kugira ngo itwereke, kugira ngo idufashe kugaragaza impano zacu. None rero ubu by'ukuri numva noshimira uwo ari we wese yagize icyo akora kugira ngo dushobore kugaragaza impano zacu, kugira ngo dushobore gushika ku byo tugeze ko iyi saha. By'ukuri numva noshima cyane, numva nokenguruka cyane, nkifuza yuko n'ubundi mutogarukiriza aha mukomeze kutuvugira n'ahandi kugira ngo tubandanye dutera imbere, nubwo tugendana ubumuga ariko dushobora kugaragaza impano zacu natwe dushobore gutera imbere. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Noella niyo nizeye, nanje ndi umwe mu bariko bariga gucapa ngaha muri Centre Marahaba. Ndashimye cyane yuko batwiyumviriye ko nk'abagendana ubumuga, nanje ubwa mbere nabona umenga gucapa ntabyo noshobora, ariko ndashima intambwe ngezeko. Turamushimira cyane ko yatwiyumviriye ko ntibimenyerewe cyane. Hanyuma kubera yuko hari abandi bajene benshi bagendana ubumuga hamwe n'abakuze, twashaka tumusabe azofashe n'abandi bashaka kumenya kuririmba no gucapa kugira ngo bashire ahabona impano zabo. Turamushimiye cyane rero, turashimiye namwe mwese mwaje kudushyigikira kuri uno munsi wahariwe abagendana ubumuga. Turabakengurukiye cyane, murakoze.
Murakoze cyane. Murakoze. Izina ry'iwanje nitwa Bindariye Dani, ariko benshi that is my real name Inyati. Hanyuma icyambere no kuvuga Imana mushobora byose yo yaduhaye kuboneka kuri uyu munsi kandi niyo ya mbere. Ndabasabe twikomera amashi mu ntiza amashi. Murakoze cyane. Hanyuma icya kabiri reka nshimire iki kigo cha Marhaba Art Center cyo cyiyumviriye kugira ngo giteze imbere impano z'abantu bagendana ubumuga. Nukuri nabo turabashimiye gose kuko jewe barambariye bambwira ati nimba byo ukunda woshobora kuza kugira ufashe abantu bagendana ubumuga nkawe. Je cyamvuga yuko sabagendana ubumuga gusa n'abatabugendana jewe nama nabafashije kuko ndabyumva amahoro kandi ndabibafashamwe. Hanyuma aho tumaze kuba tugeza aya masaha twebwe abagendana ubumuga turiko turakwirikirana bariko barashbiga umwuga wo gushushanya barageze ku ntambwe nziza kuko aho bageze baramaze kwiga ibyigwa bitatu bahereye mu kigwa kijanye no kuvanga amarangi. Ikigwa cya kabiri barize gushushanya indome. Ikigwa cya gatatu barize gushushanya ifoto ishobora kuvuga. Kugeza aya masaha rero iyo ntambwe ni nziza kandi ibikorwa bamaze kuba bariko barakora biraho hanze muraza kugitegereza kandi tugasaba yuko mubashigikira aho bageze. Hanyuma kuri uyu munsi uri hejuru umunsi twita IDPD bisigura International Day of People with Disability ni umunsi mwiza cyane udufasha twebwe abagendana ubumuga gusigura ikintu tuba turiko turakorera ko cyane cyane. Murabona ko n'uyu munsi hakaba hariho n'ikigo kivuga yuko kugira ngo dushigikire iterambere ry'abagendana ubumuga nuko uburongozi bwabo nabwo bwoshigikirwa kugira ngo bugire force yo kubandanya. So icyo no kuvuga yuko turashimiye cyane n'abantu biye 1992 how to support people with disability. Icyo ni ikintu cyadufashije cyane tukumva n'amahoro. Uyu munsi rero nyakubahwa Shaban Ramadan turamukengurukiye kandi tukamusaba nejo bundi nimba iprograme iproje izobandanya imyuga yo gufasha abantu twese abagendana ubumuga ni benshi cyane cyane turafite abagendana ubumuga bama baronse ingorane kubera atabintu bafise bariko barakora. Iyo ugendana ubumuga aba yicaye muhira ana lose time ariko iyo abari kumwe n'abandi akiga ibintu example nk'ibikwavuze byo gushushanya n'ibintu bakora byoroshe kuko kandi babikora bicaye n'abatamagura afise ashobora kubikora ibintu byoroshe kandi babikora mwanya muto. Ama expo ni menshi arabateza imbere kugira ngo bashigikirwe bashobora gusohoka hanze cyangwa kuja mu ma expo atandukanye kugira ngo basigure ibintu byabo bariko barakora kugira ngo shobora kwigisha uyu mwuga wo gushushanya. Ni intambamyi ijanye no gushika ku masaha. Urabona kubera ari intambamyi ya benshi amabisi agorana abagendana ubumuga ku mirongo birabagora rwose, ariko nta ntambamyi ku ruhande rw'iwanje rujanye n'ibintu byo kwigisha gushushanya nabonye nimwe kubera ndabimenyereye naho nshobora kubona intambamyi ntoyi jewe iranyorohera cyane. Icya kabiri novuga ni kijanye n'umwanya. Murabona ko abagendana ubumuga bategerezwa kurekurwa kare kugira ngo bashike hakiri kare. Murabona itambura ryabo si itambura nk'iry'abandi. Hanyuma rero the length of time ni ikintu cya mbere coba carameze kikigira akanya gatoya, ariko ibindi byose byageze neza. Nta bijanye no gushushanya in deeply mu mwuga nta ntambwe n'imwe je nigeze mbona. Ku bijyanye n'umwuga wo gushushanya ahantu bavuga ko nawuvukanye kuva mu nda njengira birashika ko nigeze kuba ncapa kuko maze gushika ku isi ntanguye kuja mu mashure nakunda gushushanya buke buke nca ndabikunda gose. Ngeze muri secondary ikintu nahuye n'intambamyi n'abavyeyi bifuza ko nshushanya ndacaza gushushanyiza mu mashamba canke mu mazu y'abandi. Hanyuma mu nyuma umwuga wo gushushanya maze gutwara ikiro c'isukari ndaceretse Mutama yaciye anyemerera ko nobandanya gushushanya. Urumva yabaye politike kugira ngo ndonke vision kugira ngo umwuga wanje utere imbere. Hanyuma uwo mwuga maze kuba menya gushushanya neza
maze kuba niteza imbere naciye vuga yuko naho bompereza botike kugurisha iri mu miliyari sinojayo nabonye ko umwuga wumpa umwanya mwiza bwa mbere ntonda ku mwanya nshakiye nkora umwanya nzi nta muntu aza kunkontorora ubuyo nkora akazi neza hanyuma umwuga nawuvomye mu bihugu bibiri bwa mbere nkuko navuga na bari ko baramfasha kugorora ukuguru kwanje niho nabanje kuba ndiko ndakurikirana ivyigwa muri Tanzania ahantu hitwa muri Iyunga Technical Secondary School hanyuma mu nyuma naciye ngenda kubandanya n'ivyigwa buke guto bikeya ariko naciye mbandanya gukurikirana ibintu by'amarangi atandukanye mu gihugu cya Uganda kuko twasanze hariho amakurere atandukanye n'ibikoresho byinshi bigezweho bya none kuburyo rero naciye nguma nditeza imbere kugeza ubu nishima rwose ko ndamaze gusohora ama association atatu narigishiye association abanyeshuri ba mbere cyangwa bagira association ndabaforoma baca baragira association bonyine ndabafashije baramaze kuronka ingurane muri paeji bararose 13 million bakorera ibururi hanyuma umugwi wa kabiri nabigishije nawe nyene bati ko jewe nifuje umuntu nigishije singomba ko ntagenda mu ibarabara oya nigisha umuntu kugira cakiriya akazi aho nyene hanyuma tuje gukeya umugwi wa kabiri baciye bagira association bakorera za Buyengero nabo nyene bararose muri paeje kwa bafashije baraja muri paeje bararose ingurane hariho umugwi wa gatatu turiko turaforoma kandi mu ntara za Rumonge hanyuma n'abagena n'ubumuga bari ngaha muri Centre Marahaba nabo nyene twifuza ko mu minsi y'imbere bashobora kugira ikindi kintu cyiza cyane hanyuma murakoze cyane twashaka kwerekana ibyo twabigishije ibikeyi biri ngaha ariko byinshi biri ngaho hanze hanyuma hariho tablo biyumviye ko boshobora kumuhereza Shabani kuna baadhi ya picha hizi iko hapa kwa walihitaji kwamba waweze kumkabidhi Shabani tunaomba ambaye anayo amkabidhi kisha awaonyeshe kule. Wow. Okay, murakoze cyane narudisha kwa MC. Asante sana nuko rero karibu. Nahatswe turi hano muri Centre Marahaba nkaba ndi umwe mu bagiriwe ibakwe ryo kwiga gucapa ego uko mubibona rero no munsi twaramutse twerekana ivyo tumazemo igihe tuko turiga ntivyari vyoroshe mu ntango mugabo uno munsi aho tugeze naha mubona uno munsi twaramutse rero twerekana intambwe tugeze ko naho bitari vyoroshe ikindi naco twabamenyesha nuko uno munsi ino exposition twayikoze mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga no mwaka mu 2024 mu gihe wama uhimbazwa itariki 3 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka kuva mu 1992 rero nkuko mubibona abarundi baracafise benshi baracumvira ko umuntu agendana ubumuga ari uwo kujya yicaye atakindi kintu ashobora gukora mugabo nuko abarundi bataramenya
ko uriya muntu agendana ubumuga ategerezwa gushigikirwa kuva mu ntango, ni kuvuga kuva mu bwana, kugira mwitwararika kubona umwana uwo ari we wese ingabire ziwe hakiri kare, hama mukamufasha kumworiyanta. Niko n'umwana agendana ubumuga yabwirizwa kurabwa canke gukurikiranwa hakiri kare, mukamenya mbega ashoboye iki, mbega akunda iki, kugira ngo mumushigikire. Twari dufise ubwoba imbere yuko dutangura kwiga bino bintu, uretse ko twari dusanzwe tunabikunda, mugabo rero twaragize ubwoba kuko ntaho twari bwabibone, ntitwari bwabone projet canke umuntu aza ngaha mu Burundi yiyumvira gushigikira impano z'abagendana ubumuga, kuvyura no gukuza ingabire ziri mu bagendana ubumuga. Twaragize ubwoba ico gihe, mugabo dushimire cane Marahaba Center yagize ico ciyumviro, dushimire abamufashe mu mugongo, abashigikiye kino gikorwa. Ntikirahera, kirabandanya, ariko kandi murabona ko mu mezi makeyi tumaze twiga hariho byinshi tumaze kungura kandi bishobora kudutunga. Umwuga wo gucapa urashobora gutunga abantu, naho ngaho iwacu mu Burundi bitaramenyerwa cyane, birakogwa ariko ntibiramenyerwa ko bikogwa n'abagendana ubumuga. Rero turi ngaho kugira ngo tubereke ko tubishoboye. Ego twaravyize, turabishoboye. Abatanga ubuzi babuduhe, guhera muri guverinoma, guhera kuri leta, badushigikire nosenma kutwigisha. Twebwe twaravyize, mugabo haracariho n'abandi bakeneye kwiga n'ibindi atari ibi gusa. Ikindi naco baduha ubuzi, ntituvyige ngo tubijane muhira. Ego mwaramutse neza, nitwa Noella niyo nizeye, ndi ngaha muri centre Marahaba nk'umwe mu bajene bize gucapa. Barantoye, bantora muri association yacu y'abagendana ubumuga, hama ndaza ndiga, ndacari mushasha, ariko ndashima intambwe ngezeko, kandi ndizeye ko bizogenda neza. Ico nifuza nuko nomenya umwuga neza, nkamenya gucapa ibintu vyinshi cyane vyiza gusumba ngaha, hama nkazoza ndaronka abakiriya bakanshorera, hama nkaronka amahera n'uburyo bwo kwitunga n'ibindi. Hanyuma ndashimira cyane kandi Marahaba yatwiyumviriye ko nk'abajene bagendana ubumuga, hanyuma akadutegurira izi nyigisho, akadufasha, akaduha ibikoresho, akaduha umwigisha n'ibindi byose bikenewe kugira ngo dushobore kwiga. Ndamushimiye cyane, kandi ndanamushimiye ko kuri uno munsi wahariwe abagendana ubumuga afise icyo yateguye, akaduha amahirwe, tugashobora kwereka abantu ibyo dukora nk'abajene bagendana ubumuga. Murakoze. Hanyuma abo bifuza kudushigikira canke uba yashimye tableau ayikeneye, adresse ni mu Kinama muri Ngozi, numero kujya 4, numero ni 52, canke kuri konta kuri telefone yodutora kuri 61 002 327. ashaka kugira commande uca tubwira tukamukorera. Murakoze. Nitwa Ndikumana Shani, ndi umwe mu bigeme bagendana ubumuga. Aha turi muri Marahaba Art Center, maze kumva umugambi baduteye akamo ku bintu byo gucapa. Jewe ubwanje numva umengo ni ibintu bisanzwe, ofete nabona ko atari ivyo nzoshobora, ariko nararyamye ndiyumvira, ndafata ingingo, ndaza muri Marahaba. Turatangura umunsi wa mbere turiga, uko twagenda turamara iminsi niko namenyera. Nasanze ibintu byo gucapa bimara na stress. Iyo wicaye uri kuracapa uraryoherwa cyane, kuko uba uri muri ivyo bintu urimwo. Ndashimiye cyane ikigo Marahaba cyo cemeye yuko n'abagendana ubumuga baje mu mugambi wawo. Aha twego turacapa ibicapo nibimubona ngaha,
twagira tubasigurire kimwe kimwe ku kindi hama uzokwipfuza kuza kuduteza imbere arashobora kuzodusanga mu Kinama ku rya 4 muri Ngozi inimero 59. Iki gicapo twagicafye twiyumviriye uyu munsi mukuru uno munsi w'abagendana ubumuga. Murakibona abagendana ubumuga baragwara nk'abandi, barakenera kwivuza, nico gutuma nacafye iki gicapo. Murabona yuko hariho centre de santé, nanashatse no guhimiriza abantu mugira imigambi yo gukora ibintu by'amavuriro ko mwoza muraraba mugakora amavuriro yorohereza abantu bose. Iki gicapo rero canje ca mbere nico bisigura. Hama igicapo ca kabiri murakibona ni igicapo kiriko ivyamwa vyinshi. Umuntu arakenera gufata kamwa mu buzima kugira ngo magara yiwe aterambera neza, na cane cane yuko hariho ingwara zimwe ziza kumvo zuko hariho ibintu bimwe tuba tubuze mu mubiri. Nico gutuma niyumvire gucapa iki gicapo canje kigira kabiri. Hama rero ndabahaye ikaze muzoze kudushorera inimero yanje, uwoba ankeneye canke akeneye igicapo kimwe muri ibi canke ikindi atari iki turashobora kimukorera. Ni 61 512 038. Hama hari ikindi gicapo kigira gatatu. Iki gicapo murakibona kirimo amazu, harimo ibiti vyerekana yuko umuntu akenera akayaga kandi dutegerezwa gukingira ibidukikije. Hama iki gicapo canje gisigura iki kuri aya mazu. Aya mazu ni kigwati c'amahoro. Abanyagihugu bose turi mu Burundi turakeneye amahoro mu gihugu cacu. Kigwati c'amahoro rero ni kimwe mu byo leta yacu yama yakoze cyane ku banyagihugu babo. Iki rero ni kigwati c'amahoro. Iki giti naco umuntu arashobora kukirukiramo mu gihe akazuba kaba katse akahateramira. Murabona ko arakanatiyo keza cyane, murahawe ikaze. Hama rero turashimiye buri muntu wese yaje kwifatanya natwe kuri uno munsi mukuru w'abagendana ubumuga, kandi turashimiye na Marhaba yoyo yiyumvire yuko iyi tariki natwe tuba dukeneye kuryoherwa nk'abandi, tukerekana ibyo twakoze, ibyo twamaze muri uyu mwaka wose tumaze. Ego murakoze cyane. Turashimiye abantu bose mwitanze mukaza kudushigikira kuri uno munsi, tukaba duhaye ikaze abakeneye ibicapo. Turashobora no kwandika uwo bakeneye, umuntu amwandikira iki canke kiriya arashobora no kudutumako. Murakoze cyane. Ku mazina yanje nitwa Niyogushima Yvette. Hama nitangura kuza muno mwuga sinezi ko noshobora kugera ngaha, sinezi ko noshobora gushushanya ibintu nk'ibi nyinye. Naragira ubwoba nyibaza ingene bafata penso, ingene bakora ngo genza. Natanguye baranyigisha guhera ku ntambwe ntoya kugera ku ntambwe nini nyene. Shobora nyene gucapa akanatire nyene gatuje, imisozi n'amazi nyene n'ibiti. Bibazi ko ibiti bitanga akayaga, ibiti biratanga nyene akayaga nyene ku bantu nyene nuko nyene. Hama ushobora gushimira na Marahaba yatwiyumviriye ko ikadufondera ino myuga yo gukora. Hama nongera ntera n'intege abandi bifuza kuja kandi muno mwuga barahawe ikaze. Ni muri quartier Ngozi ibarabara rya 4. Abifuza kuza kwifatanya natwe barahawe ikaze kuza, imiryango iruguruye. Nuko murakoze. Ama abashobora nyene gutora nka contact yacu bira bacakugurira hagufi, botora nimero yanje ni 62 065 587.